Ndabaramukije cane bakunzi ba Bibiliyá TV na cane mwebwe abasanzwe mukunda kino kiganiro igitondo gishasha muhora mugikurikirana uko bukeye ko bwije iyo categuwe kikongera kidashikirizwa na jewe Jean Imana irambona amahoro y'Imana kugubwa neza kururanirwa no kurondera muronka mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije ndabahaye ikaze muri kino kiganiro cacu igitondo gishasha mutaramanye na jewe nyene nkaba ngomba ngo dusangire ijambo dukuramwo impanuro cyangwa se dukuramwo novuga ngo ijambo ry'umunsi novuga ngo impamba y'umunsi ijambo ryo kuzirikana ko turisoma mwikete mwibaruwa mwicete Paulo yandikiye abaroma canke abaromani murazi yuko havugwa vyinshi bivanye nuko ibi bintu biva mu zindi ndimi hanyuma ababikura mu zindi ndimi ugasanga rero bashimikiye kuri ibi canke bashimikiye kuri biriya. Aho naho dusoma umurongo wa 10 mu gice c'14 ijambo ry'umutwe rivuga ngo ibyo kwihanganira abadakomeye mu kwizera. Umurongo w'10 uvuga ngo ariko weho ni iki gituma uhinyura mwene so kandi nawe ni iki gituma ukengera mwene so kuko twese tuzohagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Imana yacu nidutabare bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Nano majambo ndabazaniye murumva yuko agizwe n'ikibazo kibaza, hanyuma kandi usomye uhereye kuno murongo wa mbere muri kino gice c'14 usanga hari amajambo atari make yo gufasha gutahura neza ibi vyanditswe biriko biravugwa muri kino gice. Ngaho uravye ukurikiranye neza usanga ari bijanye n'ukuntu aha mw'ishengero ry'i Roma abantu batari bafise ukwemera kungana, ukwizera kungana, urugero rw'agakiza, urugero rw'ivyiyobokamana mugabo bitari ku rugero rungana. Hanyuma kandi hagacabaho ubudasa n'ubusumbasumbane muri ivyo vy'iyobokamana. Hanyuma ugasanga bamwe uko batahuye ko kizira kurya ibi n'ibi n'ibi, abandi nabo batahuye yuko nta kibazo gihumanya umuntu nikimuva indani nayo ico umuntu afunguye kiragenda kigaca aho tateza guca gasohoka kikarengana, ibintu nyene nk'ivyo. Hanyuma kandi ugasanga muri buno busumbasumbane na buno budasa kuno kuba batandukanye batavyumva kumwe, hari abemera iyi minsi mikuru iyi abandi bakemereye. Murazi ko nk'ubu tuvuze ibyo by'iminsi mikuru, hariho iminsi mikuru ishengero kanaka rihimbaza mugabo ayandi mashengero kanaka nayo ugasanga ntahimbaza iyo minsi mikuru. Hanyuma ugasanga kumbure bamwe basenga ku isabato abandi nabo isabato ntaco bibatwaye, bamwe ugasanga barahimbaza umunsi witwa ukutu abandi nabo ugasanga ntawo bahimbaza. Kandi abo bose ugasanga isokorokanamwo uko kwemera kwabo ni igitabo citwa Bibiliyá hamwe n'amano uvuga ngo n'insiguro basiguriwe hisunzwe ibi canke biriya. Imana yacu nidutabare rero. Murazi yuko abantu baremwe mu budasa kandi mu busumbasumbane, ntibavyumva kumwe, ntibabitahura kumwe, ariko mugabo ikintu gihambaye muri uko kudasa kw'abantu ni ukuzuzanya, ni complementarité. Ingene abantu bagirane bakompletana, buzuzanya, umwe wese muco ashoboye, umwe wese muco azi, umwe wese novuga ngo mu vyo ashobora guterera mu ntumbero yo kubana mu mahoro. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero aya majambo atubwiye ngo weho ni iki gituma uhinyura mwene so. Uyu Paulo yandikiye iri shengero ry'i Roma agomba kubereka yuko ata mpamvu yumvikana ihari umuntu yarakwiye gufatirako mu kugira ngo afate iya mbere, abe uwa mbere mu gukritika abandi, mu guhinyura abandi, mu gupinga abandi,
mu kubacira imanza, mu kubambika ibara, mu kwerekana ko bobo ataco bamaze, bobo ataco bazi, ko bobo ari ibipfu, ko bobo bazimiye. Imana yacu nidutabare. Mu myaka ya kahise kanje nibaza ko no niga mu 12 ico gihe higeze kuba umukozi w'Imana umwe arasohoka ava mu ishengero twasengamwo ico gihe. Hanyuma rero uwundi mukozi w'Imana kanaka, kandi bose novuga ngo bari novuga ngo ku rugero nka rumwe, no kuvuga muri poste zimwe, nivyo ngomba kuvuga. Nimba umwe ari umupasiteri, umwe nawe ari umupasiteri, nimba umwe ari muri rimwe nawe undi ari muri rimwe, ni muri ubwo buryo nivyo ngomba kubivuga, kandi munyemere ndayivuye gutunyene. Hanyuma rero uyo wundi mukozi w'Imana igihe kimwe rero numva avuze ngo burya ngo naka yakurikiye ubwije, naka yakurikiye ubwije, naka yarazimiye. Imana yacu nidutabare. Hanyuma haheze imyaka, ico gihe nizera ko hari muri za 2009, mugabo muri ino myaka ya za 2022 2021 wa wundi yakurikira ubwije, bwa bwije bwarakunze, bwa bwije bwaraciyemwo, ashishikara ibikorwa vy'iyobokamana iyo yagiye no mu vyo yasohotse yagiyemwo. Hanyuma hagera igihe yashengero rero yavamwo, na babandi wanashaka bavuga ngo yakurikira ubwije, bamupinga bakamubwiza n'ubusa, biba ngombwa ko bamukenera ko umusada, biba ngombwa ko bamukenera ko imfashanyo. Ico gihe arabafasha, abagirira neza, mbere ahaheze ngira ngo uwo ari we wese muri abo amugirira neza. Imana yacu nidutabare. Nibuka rero ko bahavuye bambwira ngo igihe kimwe rero habaye urubanza rero ngo wa wundi yari yafashwe nk'aho umengo ni igicibwa yakurikiye ubwije, niwe bicarikanye n'abahambaye muri babandi novuga ngo byabonekana ko atanu namwe bazosubira guhurira. Bo nyene bamuhaye ijambo, bamuhaye ikibanza, baramwubahishije. Nivuga ijambo ryavuzwe ngo bagerageje kugoma nk'abamukumira, kubera ko umengo nyene urazibona ibi bintu by'amacakubiri y'amadini, bagerageza kumukumira. Hanyuma mukuru muri bo bose avuga ati ntimuzonasubire, urya tunganye igrade. Imana yaje nidutabare. Murumva nyine ko ndabivuze mu mvugo mfobeko, nibaza ko ababimenya ni bene vyo nyene, ariko mugabo ico ntumbereye ni kano karorero mfashanyigisho. Ntumbereye kuvuga ngo rero nkuko Pawulo ngaha yerekanye, abaza ati mbega none weho ni iki gituma uhinyura mwene so, kandi nawe ni iki gituma ukengera mwene so? Nani majambo nta mpfu yumvikana, niyihe mpamvu yumvikana wisunga, ukoresha, ushimikirako, ufatirako kugira ngo ube umuntu wo kwama utyoza abandi, ukengera abandi, uhinyura abandi, ukritika abandi? Imana yacu nidutabare. Muri kino gihe abantu nk'abo baragwiriye. Urabona ko hariho n'imbuga ngurukanabumenyi, hariho abantu bavuga ngo bogera ku bandi, usanga imisi yose bobo ni ugukritika abandi, ni ukwerekana ko abandi atakigenda, atavyabo. Usanga umengo ntibazi kuvuga iciza cabaye ahantu, ntibazi kuvuga ibyiza naka yakoze, ahubwo barazwa ishinga, barara ntibuca, birirwa ntibwira, bariko baserangura utudetaye twimbitse tunyegeje ahantu two gukengera, two gukritika, two guhinyura abandi. Murani majambo abo bantu usanga umengo nta ciza bigira babona mu vy'umuntu yakoze. Ariko mugabo ngaho ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo iki? Ryatubwiye ngo kuko twese tuzohagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Twese burya tubikiwe kuzohagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana. None asangwa twese
tuzocirwa imanza hisunzwe ibyo twakoze, asangwa twese tuzobazwa n'Imana nk'umucamanza wacu twese, asangwa twese tuzobazwa amaraporo y'ibyo twakoze kugira ngo ducibwe urubanza ruhuye n'ibyo twakoze. Ni kubera iki rero umuntu yotakaza umwanya mu byo gukritika abandi kandi uyu muntu atari umucamanza? Hariho umucamanza azocira imanza bose. None bigenda gute ngo umuntu usange muri we aganzwa n'impembe n'agatima kare ko gupinga abandi, ko gukritika abandi, aho kuvuga iby'iwiwe nawe ngo yerekane ibyo yakoze, amarealization yiwe. Ubwo ugasanga umuntu yirirwa arasesangura, yirirwa arakora ubushakashatsi mu mbuga ngurukanabumenyi, ibyo banaka bavuze, ibyabaye hariya, ibyabaye muri Kongo, ibyabaye muri M23, ibyabaye kwa Putine, ibyabaye muri Ukraine, ariko aho hose akaronderamo utudefo gusa twotuma acafuza, apinga, akritika, ahinyura, atsindisha naka. Ugasanga rero muri make asangwa agatima gahari ari ako gukritika gusa. Byumvikana yuko rero uyu muntu aba atumbereye gusambura gusa. Nejo bundi ukabona umuntu iminsi yose wewe aradushinga no gusesangura utudetaye, udufuti gusa akabe twarondera. Uyu muntu uzokurikirana imvugo yiwe, swate ni ibintu bibiri. Kimwe ashobora kuba bikurikirana atumbereye guhanura, mugabo utumbereye guhanura ibitagenda neza ngo bigende neza ntiyama muri ibyo gusa, ahubwo n'ibigenda neza arabivuga. Kuko uyu muntu atumbereye guhanura, atumbereye gushikana abantu heza, atumbereye gutuma abantu bagirane baba icitegererezo. Ntiyokwama rero avuga amadefu gusa, kuko uyu muntu w'umuhanuzi yerekana n'uburorero bwiza bw'ibyo abandi bakora byiza. Ariko umuntu atumbereye gusambura, atumbereye kwitwa bankunguka, uyu muntu adashaka akaja mu nda y'abandi, uyu muntu uzokumva iminsi yose yama ariko aradomeka, yama ariko aravuga amadefo, yama ariko aravuga ibibi, ibitagenda neza abandi bakora. Imana yacu nidutabara. Ariko rero bene data, mbere ko sozera, twamaze kumva ngo twese tuzohagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Ko bimeze gutyo rero, abakritikwa n'abadakritikwa bose bazohagarara imbere y'Imana. Iri jambo ni byiza ko ndiko ndarivuga, ntarivuga ngo ni kubera yuko ngomba ko abankritika bareka kunkritika. Wanashaka jewe muri izi mbuga ngurukanabumenyi, mu by'ukuri iyo ntambara nayo ndagwana, birashoboka yuko nzonayigwana ibyo canke hirya y'ejo, ntawe ubizi. Urumva rero ibi sindabivugishijwe no kurondera ingene no kwijustifya, no kwiyeza, no kwigira umweranda wapi. Ndabivuze mu ntumbero yo guhanurana nk'abavandimwe, nk'abavukanyi, novuga ngo nk'ababanyi, nk'abagenzi. Imana yacu nidutabare. Nta bantu bariko barampinga muri ino minsi, ntabo jagigangira ngo novuga ngo otop ngo wari wese akritikira biriya, kandi ntibisigura ko nobura ibyo bankritika ko wapi, ko ntari umweranda, ko ntari umugororotsi, ariko nzanwe no kuguhanura. Mbega wewe ubwo ntiwoba uri muri uno mugwi w'abantu iminsi yose babona ibibi ku bantu, batigira babona iciza abantu bakora mu kibano? Ubwo nawe ntiwoba uri umuntu iminsi yose arondera kogera ku bandi, ababazwa n'uko abandi bateye imbere, aryoherwa n'uko asambuye abandi, ugasanga nawe ugenda uramucafuza, ukagenda uravuga naka, wabonye naka, wabonye naka.
ugasanga iminsi yose niyo ugiye wanashaka mu makoraniro gusenga mu nama muri korale wamurondera akantu gusuka kuvuga ngo wabonye ngene ngo byabananiye wabonye ngene ngo ijya korale ngo yahora yigira ngo ibintu by'ibingo yigira byinshi ngo murabona ngene ngo byabananiye wamubona ibintu by'amafuti gusa ku bantu. Imana yacu nidutabare. Hari ibyigwa biraho nakurikiranye muri iyo minsi iheze, hari ahantu nasomye rero usanga avuga ngo akenshi wabona umuntu yamashira imbere ikintu cyo gusambura abandi akoresheje gukritika, gupinga, kubahinyura, kubacafuza, uzomenye neza ko uyu muntu iyo bija hose hariho impamvu zimwe mu mpamvu zishobora gutera bino bintu. Iyo umuntu afise nawe abamurwanya, iyo umuntu nawe ataronka keya, iyo umuntu ngo atitabwaho, iyo umuntu muri kahise kiwe ibyo yagiye akora byagiye byanga, iyo umuntu ibyo akora bitera byaha, iyo umuntu ibyiwe byapfuye nawe agiye no kumenga iby'abandi by'upfa. Uyu muntu ataronse keya, uyu muntu ataronse urukundo, uyu muntu atitaweho, uyu muntu atamuhani kwere, uyu muntu aba yumva umengo nawe abandi bakwiye kuja muri situation arimo. Ukabona umuntu agwiza gupinga cyane, umenye ngo hari ikibazo yashobora kugira kuba afise, wo kurikirana neza wokibona ko hari ikibazo cyo mu mutwe, ikibazo cyo muri kahise, ibikomere yagize, yaragize ingorane, yarahembukiwe, yarakomeretse, yarahonze, yarahamwe, yaravuzwe nabi, yaraciriwe umukenke, yigizwa kure yimwa ijambo, yarakomeretse. Uyo muntu niyo mpamvu nawe ibyo ashira mu ngiro ashaka ko abantu baza muri situation nawe yabayemo canke akirimo kugira ngo bumve nabo ububabare. Imana yacu nidutabare. Nigeze kumva inkuru ngo y'umwigisha ngo yize muri amashure, hanyuma rero ngo yiga kumbure ngo baratema cyane muri iryo shure yize mu munyemenda yavuye gutyo kumbure ego. Hanyuma rero ngo baratema cyane, baramuyobeza mugabo par chance ariga aratinda arahiza naho yadubaguye imyaka myinshi. Ico gihe ngo barajyo bidacane gose. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ngo acagirane arabirakunda ariga arabandanya araca doctora, agarutse kwigisha kuri rya shure rero ngo yaciye atema kuruta uko abandi bose batema no kurusha uko abandi bose batema muri uyu mwaka cyangwa se muri ico gihe ciwe. Hama ngo hacabaho inama y'abigisha, baravuga ati nukuri twese tubatema mugabo weho uje uri kaminuza. Yababwiye ati none mwebwe simimwanyigisha, ntimuzi ibyo mwangiriye, wewe wanyobeje kangahe, wewe wantemye kangahe, hamwe ntoshira mu ngiro ivyo mwebwe mwangureye noba ndikijuju, noba ntigishijwe ngo menye. Ni ukuvuga ngo yaratema ku buryo ngira ngo none mu kigo cawe nta muntu n'umwe yaparevenye kukimenya. Imana yacu nidutabare. None rero burya niyo babona abantu bashira imbere nabi, bashira imbere gusambura abandi, umenye ngo birashoboka yuko aba bantu afise ikibazo n'ibikomere muri kahise bimuremereye, bimwononye umutima. Agomba ko abantu nabo baza muri iyi situation. None rero n'amajambo bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, aha wewe ntiwuzuye mw'iyo mpemu yo gupinga no gukritika abandi, umenye ngo hariho umunsi twese tuzohagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana, ducirwe rero umwe wese urubanza ruhuye n'ibyo yakoze. Ko bimeze gutyo rero nta mpamvu yo gukora ikibi kandi uzi ko uzokibazwa, nta mpamvu yo gukora amarorerwa, amanyanga kandi uzi ko uzoyabazwa, nta mpamvu yo gucafuza uwundi muntu ngo ni kubera ko data wanje hari ibyo wabonye atakoze neza kandi uzi yuko uzobibazwa kandi nawe nyine bijyakoze azobibazwa. None ko azobibazwa, indira igihe cyo kuzobibazwa kwiwe azobibazwe, ariko ubu numureke. Nimba udashoboye kumuhanura reka kumwararaza. Nimba mwene so umugenzi wawe uwo mukorana ku kazi, nimba ubonye ko amafuti ukaba udashoboye kumuhanura, hora reka kuri mwararaza, ibisigaye
iminsi y'igisumu iraharuye, iminsi y'umunyamafuti iraharuye, azobibazwa imbere kuko ico umuntu abiba nico azokwimbura. Nimba ari inkotsi y'ikibi, wewe si ukwiye kumurihisha ibibi yakoze, igihe kizobimurihisha, ariko wewe witekereze nawe wirinde kongereza ikibi mu kindi ngo uzohava ubibazwa. Nta n'amajambo mwese abayumvise, Imana nyina amahoro ibaho umugisha. Nayatanguye mbona umengo nta mwanya muremure zo gufata, none mbona navuye mvuge birebire, ariko mugabo ntaco, reka tugarukirize ngaha. Nizere yuko rero mwumvise neza iri jambo. Mbega nawe uri mu mugwi umeze gute wisunze ibi byose tuvuganye muri kino kiganiro igitondo gishasha cyacu cuno munsi? Nuko rero reka dusenga Imana tugarukirize ngaha. N'abahigwe abantu birinda cane ikintu cyo gukritika abandi, cyo gucira imanza abandi, cyo gucafuza abandi mu buryo ubu na buriya, kuko ivyo bintu n'ubugizi bwa nabi kandi birakurikirana kandi umuntu azobibazwa. Rero n'abahigwa abantu birinda cane iki kintu cyo gukritika abandi, cyo kubomora abandi, cyo gucafuza abandi, kuko nabo mu byo bazobazwa iyi byose nizo bikibayemo. Ariko n'abahombe abantu baganzwa cane n'iyi mpemu yo gukritika, yo gupinga, yo gucira imanza abandi, yo gutsindisha abandi, kuko mu byo bazobazwa nabo ico kirimo. Kandi impera n'imperuka biteye bitibuka umuntu azobazwa ico yakoze. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane kubw'ano majambo twumvise, none umuntu wese ayumvise akayirabisha ko hanyuma akabasanza n'umutsindwa, akavuze ngo Mana mbabarira, Mana nyeze, Mana ntunganya, Mana ngirira neza, nomugirire neza, umwereke ibisigaye, umushoboze kuba mu mugwi w'abantu badapingapinga, ahubwo bahanura, bashira imbere neza, baryoherwa nuko abandi bateye imbere. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, no kutse tuvizeye. Amen.